Mugomba kubaka inzu mu bisanzwe hari ikintu kidahara ya le terrain iyo nayo nishobora kudefinisa le projet. Umuntu ashobora kuba afise niyo terrain mugabo ugasanga ni le projet afise irashobora kutahaja mugabo ivyo navyo bice bivana n'abandi bahinga bazobikora. Navuze ca mbere nuko ufise le terrain, ica kabiri ucurondera abahinga bagufasha kubaka. Hama niyo terrain kandi biravana naho ibiri. Ahiri naho bisaba yuko ugira aba expert batandukanye kugira bashoboye kukwereka ibikunda n'ibidakunda ku mugambi wategekanije. Rero aba expert bikorwa bakora barabikora bagate bakaguha nikijanye na envelope uzokoresha mu kubaka iyo ntuze vuze aba expert kumbure no babwira mu detail gatoya. Ugomba kubaka iyo terre yawe ifo kubuse umuntu uzi mu geotechnicien azokora ibijanye n'isi. Iko ufise umutopographe akwereka les délimitations vy'ukuri uduha expert bawe igihe bagomba kubaka donc bakore ku mesure ari exact. Ifo yuko ufise umu environnementaliste akwereka ibijanye n'amategeko ya leta, ibijanye no gukubahiriza no gukingira umugambi wawe. Hakahoro n'abandi rero baza uko umuntu ariko arabandanya yubaka arangura umugambi wiwe. Mu gice ca mbere cyari nkico, hanyuma iyo baguhaye envelope ijanye n'ubushobozi buzogushikana ku kintu ca nyuma, ifo yuko udoshugira fazi gira kabira mise en œuvre du projet. Hariho abandi bagira ivyigwa bazokurikirana ivyo bikomwe n'ibiko biragenda badefinije ntuze do bon matériaux ngene zo zimeze, hanyuma bakazogushikiriza ikintu ciza nka yanzu yawe wadusaba donc wavuga uti vyo bimeze gute bakayigushikiriza uko iteza kubimeze. Urumva rero ntiwodidinganya ndakweretse ibitandukanye bijanye vy'ukuri n'umugambi mwiza wo kubaka wowe nyene uzoshira mu ngiro ufatiye kuri iyo terre kuri abo ba expert bazoyikora hama n'abazoyikurikirana mpaka mu ntango gushika mu mperezo. Ingénieur civil en construction, expert en infrastructure et ouvrage d'art. Hama nk'abasi imyaka yababa 16 muri uwo mwuga ujanye n'ivyigwa no gukurikirana ibikorwa ku ishantier. Muri iyi projet ya Acacia Wood nkaba njejwe gushira mu ngiro ibi bikorwa vyamutse mu vyigwa vyabaye hama no kubikurikirana kugera ku itorezo kuri reception définitive. Ibijanye n'ivyigwa byose twarabikoze. Aba expert batandukanye twashiye kubazana ku rugero rutoro twari rwo rwose, hama twarateguye no mu nteguro gutangura mu ntango. Mbona ko twagize ama installation de chantier, mbona ko tugeze muri phase yo gutegura ibijanye ubukombe de fondation. Ubu rero tuko turavansa muri projet iwacu, murabona yuko ibijanye n'ibintu byo kubaka dufatiye kuri mu vy'ama étude la mise en œuvre byose biri hende. Ego akajambo nashaka gutekera ariko baratwumviriza mu
muri iyi projet yacu ya Acacia Wood murabona ibikorwa turiko turakora muravye ngene nabasiguriye kubijanye na qualité y'ibikorwa la mise en œuvre yavyo mukamuzi kandi ko iyi projet ni projet iri kubaka amazu izogurisha nagomba mpimirize abo bantu bose ahubwo batarashobora kwidetermina kumbure canke baciyumvira ko bazoza nyuma y'ukwezi canke nyuma y'amezi abiri baravye ivyo twababwiye ivyo basanzwe bazi nuko amashance nova ko ari limité abenshi bo kwihutira kugura aya mazu kubera mwaravye uburyo yubatsemwo ingene yateguwe hanyuma mukanaraba nahiri aha mu gisagara ca Bujumbura amahirwe si menshi ibibanza bibandanya bikeha ko umuntu yari nk'ahantu nk'aha hari viabilize n'amahirwe menshi abantu batazohura nk'abazobagiye mu yandi matere bishobora gusaba yindi myigoro n'integuro zitandukanye rero kuri ico onye nabahimiriza ko bo kwihuta bakaza bakagura amazu muri iri shirahamwe kugira baze baryoherwe mu buzima bwabo bwose muri kazoza. Acacia Wood waje hageze, Acacia Wood waje hageze, ubaheza ukarara neza muri Acacia Wood, amazu meza ku giciro ciza muri Acacia Wood, iterambere n'iryo shingiro ryacu, iterambere n'iryo shingiro ryacu. Acacia Wood, iwanje ni iwanje, iwanje heza.